Télévision Tanganyika. Télévision Tanganyika. Je nitwa Manare Diomede nkaba nkora mu kigo cy'igihugu kijejwe gukingira ibidukikije nkaba njejwe ibi bibanza bibomvye bikingiwe vyo mu buraruko bw'igihugu nkumbure nciye ngira ko novuga ntivyo bibanza bibomvye bikingiwe vyo mu buraruko bw'igihugu nibihe aha mu ntara ya Butanyerera dufise ibiyaga vyo mu buraruko mu gace ka Kirundo bishika ku 8 ngira nkumbure ntangure ndabidondora imbere yuko ninjira cyane idonido muri kino kiyaga ca Gwihinda turi muri kano kanya kugira ngo abatwumva bumvirize ako karere ku vy'ukuri kubijanye n'ubutunzi kama vyifashe gute mpereye rero bo buseruko ndavuga yuko dufise ikiyaga ca Kanzigiri mu ntunganyo ya kera cari hagati ya komine ya Bwambarangwe na komine ya Busoni mugabo mu ntunganyo nshasha kuvuga ko ubukiri hagati muri komine ya Busoni tukaca tushikira ikiyaga Rweru kiri muri komine ya Busoni naco nyene mbere coco kiba kinahana urubibe n'igihugu kibanye cy'u Rwanda hanyuma kigira gatatu ikiyaga turiko kiyaga Rwihinda kiri muri komine ya Kirundo kikaba kifise n'akazira cishangije ari ikiyaga c'Inyoni ibikiranga nkumbure turaza kubigaruka kuko nico kiganiro tuza kuganira kuri uno mwanya tuca twongera ko rero ikindi kiyaga ca Narungazi mu ntunganyo ya kera cari muri komine ya Ntega mugabo ubu buri kiri muri komine ya Kirundo hariho n'ikiyaga Mwungere naco nyene mu ntunganyo ya kera cari muri komine ya Ntega ariko ubu kiba muri iyo komine ya Kirundo hanyuma hariho n'ikiyaga ca Gacamirinda ni cagiyaga mu myaka yahera mwigeze kumva ko cari carakamye mugabo ubu kimeze neza caragarutse n'ibinyabuzima birimo nk'ibindi biyaga byose hanyuma rero n'ikindi kiyaga c'8 ngira ngo nabivuze byose bita Ndagitamo hariho ari mugabo n'ikindi kiyaga twaronse ico twokwita la artificielle cavunitse kubera intunganyo y'umwonga abanyavyamo bariko baratunganya kugira ngo bashobore kurimamwo kwa mazi yari menshi bacabanza kuyagomera ruguru hanyuma hacaravukamwo ico kiyaga bita ca Kabamba rero muri bake akarere turiko turaganira muri kino kiganiro c'uno musi ivyiza vya Kirundo nivyo vyifasha ariko nkuko nabivuze nkumbure ntavuze jewe ndongoye ibibanza bibovye bikingwe vyo mu buraruko bw'igihugu ni kuvuga baziyita mu kinofunofu paysage aquatique protégé du Nord nayo nivyo biyaga mpejeje kuvuga tukaca twongera ko rya shamba cimeza rya Murehe mbega kino kiyaga kimaziki gifasha iki mu gihugu kifise akamaro ntangire murazi yuko honyine kibitsa amazi nayo murazi yuko ari ubuzima ibikorwa rero vya misi yose bikenerwa amazi muri no micungarano ku banyagihugu bayakura ngaha muri kino kiyaga kugira ngo ubuzima mu miryango bubandanye mugabo ico novuga kihari cishangije nuko kuntu citwa ikiyaga c'Inyoni kiyaga Gwihinda nico cyonyere citwa ikiyaga c'Inyoni nivyo biyaga byose bindi kubera yuko kano karere kegera ico twokwita ama corridor migrateur des oiseaux ariko imbere ko zija handi zibanza gushikira ngaha nkumbure rero tuje muri ico gisata ca mukera rugendo nkumbure nayo ubundi hoho ico kimaze ni vyinshi duhagarire nkumbure ko ico gisata ca mukera rugendo aho muri ivyo biyaga byose nariko ndavuga iki kiyaga kubera ako karanga gafise kwari ikiyaga c'Inyoni mbere no canongera ko yuko ako karanga gifise kazwi ku rwego mpuzamakungu ico bita zone importante de conservation des oiseaux ni ziko mu Burundi ni zitanu muri zo zitanu ngaha harimwo hanyuma nkuko nadondaguye ivyo biyaga byose murumva yuko ari ubutunzi budasanzwe bihurira no ku mazi kano karere kari ico bita ibibanza bibomvye bikingiwe zone importante plutôt les zones humides ku rwego nyene mpuzamakungu hanyuma iki rero umva ko kiri mu rwego mpuzamakungu ikibanza kiyizwi nk'ikibanza c'Inyoni ikibanza kiyizwi nk'ikibanza kibomvye hanyuma navuze reko twakira ingenzi zitari zike niko kamaro mbe twoca tuvugaga nk'akabirya mwabonye yuko dufise ikibanza ciza cyo kwakira ingenzi kurya musozi wa Bugera aho hariho ibiro
vyakira izo ngenzi ikibanza gitunganijwe turafise ibiro turafise ico twokwita plage d'accueil ahantu bashika abantu bakicara bakaraba ikiyaga turafise ubwato bufise n'imoteri n'ibikoresho bijanye byo gukinga impanuka mu gihe ingenzi ziriko ziragenda ubu rero turakira ingenzi nivyo turakira ingenzi baba abarundi bene wacu baba bo muri kano karere ka EAC baba mbere n'ingenzi ziva hirya no hino mu bihugu vya Buraya n'ahandi iyo rero baje urumva akamaro barasiga amafaranga ko ni site touristique turarihisha turabatembereza hanyuma bakariha hanyuma bakagenda baryohewe bakanavuga neza igihugu ciwacu uko bakibonye neza mwavyumvise turi muri Lac aux Oiseaux canke ikiyaga c'inyoni muri Guhinda mbega izi nyoni neza ziva mu burero buhe ziva mu bihugu bihe kubera iki zihurumbikwa egome izi nyoni novuga ko ziva ku migabane yose y'isi hariho ubwoko novuga butatu muri kano karere bukomeye hariho inyoni mvamakungu ziva za Buraya za Amerika n'ahandi zikaza zihurumbira kano kagwa ico novuga kandi kisangije murabona yuko hirya no hino ari mu mazi ni kuvuga umutekano wazo urakwiye mugabo hari ivyo bita amakoridoro migratoire y'inyoni ni kuvuga kari no mu muhora inyoni zisanzwe zicamwe zitembera ivyo ngira ni kama ku nyoni hanyuma novuga inyoni zigira kabiri hari inyoni zama ngaha nyene muri izo nyoni ndiko ndavuga z'imigwi ibiri zabizo mvamakungu zabizo kama ziguma ngaha zifise akarango yuko zitwa inyoni zo mu mazi les oiseaux d'eau iruhande rero yizo turafise n'izindi nyoni nk'izahandi hose bafise izi z'amaseke n'ibindi usanga biziko gutembera ku musozi hirya no hino mwabonye ku nkengera y'ikiyaga yuko ari ishamba ryiza rikingiye cyo twokwita amazone tampo uri kuratembera rero zitari mu mazi zizo zo ku musozi zibari muri iryo shamba n'ahandi hirya no hino urumva yuko ni ubutunzi budasanzwe izo mvamakungu zirafise igihe zizira cane zikunda kuza iyo mu bihugu vya Buraya hakanye iyo habaye amayivere zirahunga ubwo bukanye bwa hariya zikaca ziza zigasanga izo zindi zisanzwe ziri ngaha muri ico gihe rero birumvikana yuko ngaha bari inyoni nyinshi cane byaranashitse igihe kimwe turabona inyoni ziriko zirapfa turanagira nubwo batwibaza yuko hoba habaye bimwe vya grippe aviaire bavuga mugabo abahinga baraje turafasha turarondera dusanga ico gihe ikibazo nuko bwari ubwishi bwazo ko zari zagwiriye urumva ari iyo zaje zikaba nyinshi muri ico gihe turagerageza gukurikirana mugabo rero hagashika igihe zigasubira ko zikunda gushika nko mu kwezi kwa 12 guhera mu kwa mbere hari nyine ibura hari ivere zishitse ngaha zirahavyarira murabona ko hanatekanye turafise abakozi ba UBPE baguma bacungera kugira ngo umutekano wazo ukingirwe turafise n'abanyagihugu dukorana amakomite yo gukingira ibidukikije kugira ngo naho zoja mu micungararo umutekano wazo ubandanye ucungerewe ziraza rero zigatamagi zikavyara hama zikarindira abana bagakura zikaca rero zisubira inyuma iyo zavuye iyo maze gusubira inyuma rero igitigi inkumbere kiba kibayabaye gusumba iyo zashitse ngahari nyinshi turabonaho umunara ico bita mirador mu gifaransa mbega ufashiki muri iyo ntumbero nyene yo kugira ivyo duhinyanyuye kugira ngo bamukera rugendo batugendera baryoherwe tumaze gutunganya kijya kibanza bashikira ko harya ku musozi mwabonye twarabonye ko niki kibanza co hagati arico twokwita ko ari uburaro bukuru bw'inyoni n'abashitse benshi ariho tuca tubatembereza kugira ngo bagende baryohewe twariyumviriye ukuntu twahinyanyura kuko ugeze hagati mu ishamba ntusubira kubona hirya no hino twacire rero twiyumvire ko twokubaka uwo munara ariyo mirador kugira ngo abantu bashitse hagati baduge ko bashobore kubona iryo shamba ryose ryakagwa n'inyoni zose ziba zirimo mbere bashobore kubona no mu micungararo y'iki kiyaga ca Guhinda novuga rero ko ari arakabirya ni kindi kintu twongeye ko kugira ngo dushobore kunezereza ingenzi muravye rero ingenzi mwakira mbega uyu munara mubona ukwiye canke harakenewe aboshigikira kugira ngo umunara umere neza twovuga yuko ku vy'ukuri naho dufise intambwe turiko turashikako kubijanye no kwakira hari ibikorwa bigikenewe
si no kuri uno munara gusa kuko nk'aha turibaza ko twashira nk'ubwicaro butoyi tutononye rino shamba tugashiraho ubwicaraho ingenzi duze hariya ku munara izindi zisigaye hasi bashobore kuranka aho baba baricaye. Murabona ko kuvyukuri n'ibikorwa byawo ntibirahera, turacabandanya duhinyanyura kugira ngo turondere tubuhe ingufu gusumba ukuwaruri ushobore kwakira abantu benshi gusumba abo wakira, hanyuma tunahinyanyura kubijanye n'inyubako amarangi n'ibindi. Ibikorwa rero biracabandanya kuvyukuri ni intambwe tugeze kwishimishije, ariko ibikorwa kugira ngo twakire ba mukerarugendo bikwiye biracakenewe. Nguma mvuga ko mu ntumbero burya umuntu aguma yiga aguma ashaka gutera imbere, kuko ntiturashikaho dutegerezwa kuvuga ngo twarahejeje. Kubijanye nkumbure n'uburyo n'ibikoresho haracariho nyene igikorwa cyo gukorwa kitari gike. Nivyo nk'ubu ubwato dufise ubwato bumwe, aho usanga hariho nk'ibikorane biba byabaye, aho usanga hari imisi mikuru yabaye mu ntara, ugasanga abantu bashatse gutembera muri kino kiyaga ari benshi. Ico gihe rero birasaba yuko tuba dufise nk'amato nk'abiri nk'atatu, ukasanga tubaje kujana bamwe bakarindira abandi tukaje kubatwara ku nshuro iza gukurikira. Birakenewe rero yuko turondera ubwato kuvyukuri bwiza. Nivyo na burya bwato na hari ubw'imoteri bwagutse burafise ubushobozi bwo gutwara abantu 14. Turafise n'ibikoresho bijanye nabwo, aya majire tuvuga de sauvetage kugira tugira umutekano w'ingenzi. Turafise na assurance yabo bantu, mugabo biraboneka yuko burya bwato bw'ibiti kuvyukuri budakwiye, hakenewe ubwato a plastique bumeze neza, mbere bishobotse akaba amato menshi kugira ngo dushobore kugenda izo ngenzi ziri mu butekano ukwiye, kandi na twebwe turiko turakora ico gikorwa dushobore koroherwa. Kino kiyaga Gwihinda ni kiyaga gisa neza, ugiseruka wakigwa n'akayaga kameze neza, wakigwa n'inyoni, wakigwa n'amajwi meza asamirana muri kino kiyaga, na cyane cyane amajwi ava kuri uno musozi uri hagati neza mu kiyaga Gwihinda. Mbega mu bikorwa muri ko murakora nikiye kintu mubona gikenewe cyane, cyangwa ibikorwa muri ko murakora byankenegwa kugira ngo uno musozi uri hagati mu kiyaga uteye igomwe, uryoheye ijisho, uhagazemwo wumva ushaka kugumayo umwanya munini? Nibihe bintu mwifuza yuko baba abashigikira Uburundi, baba bashigikira ibidukikije environnement, baba abashobora gushigikira mu bijanye na tourisme canke gutembereza ingenzi, mbega nibihe bintu mubona bikenewe kugira ngo ingenzi zishitse hano zishobore koroherwa? Egome muri ico kibazo no cagura gatoyi, nkavuga ikiyaga cose muri rusange ntituba agare nkumbure muri kano gasozi konyene, kuko twebwe turaryoherwa nuko iri shamba ryoguma rimeze ukunyene riri. Nico gituma ibikorwa tukorera ngaha atari vyinshi gose, dushaka hagume hatekanye ukunyene hari, mugabo dushobore gufasha nk'abashitsi bashobora nkaho bicara bashobora kuduga hariya hejuru. Ico twokora muri kino gintu guhinyanyura ngaha, ariko rero tugiye inyuma gatoyi ku nkengera z'ikiyaga, biraboneka yuko ico kiyaga kuvyukuri gikwiye gushigikirwa na gusumba mbere, na bamwe no kwita abagwiza tunga abikorera utwabo bakinjira muri uwo mugambi wo gutunganya ibijanye na ba mukerarugendo. Murabona ko hariho ibibanza vyagutse ku nkengera bashobora kuza bakubakaho amahoteli. Murabona yuko amabarabara ashika nkumbura adatunganijwe neza, aho notera kama arabo bikorera utwabo mbere ari na leta yuko bogerageza ayo mabarabara ashika kuri kino kiyaga akaba meza kugira ngo ingenzi zije ziryoherwe. Harya ku nkengera bagashiraho amahoteli abo bikorera utwabo, hanyuma twebwe ico dukora natwe nk'abantu bajejwe gukingira ibidukikije hano tukabana tukakingira koko zigende zikabanza zikagwira, hanyuma ico gisatare ca mukerarugendo kikaba gitunganijwe ku mpande zose, aho abantu baza bakaryoherwa yuko ubutunzi dufise bukwiye, handi bashitse no ku nkengera yaho bakaryoherwa yuko bakiriwe neza, haba ivyo gufungura, haba utwo kwihereza kunywa ku nkengera, gutyo rero kano karere kose kagatungana neza. Hari ibiyaga bishika ku 8 nkuko mwabitubwiye, ariko ahenshi twagiye turaca turabona nta mabombo ahari, abene gihugu nta mazi meza bafise, banywa amazi yo muri ico kiyaga abenshi canke muri ivyo biyaga.
mbega mwebwe nk'abantu musanzwe mukurikirana bino biyaga hari akamo mutera leta canke abandi bagwizatunga kugira ngo mu byo bashira mu migambi bakora bo bafashe abenegihugu kuronka amazi meza? Ego murakoze cyane. Muri kano karere turimo kuvyukuri ico kibazo c'amazi meza novuga ko ari kibazo nkora mutima. Turafise ibiyaga byinshi n'ivyo biyaga 8 mbere na kimwe ndavuga c'9. Turafise n'imyonga myinshi ariko nta masoko menshi ahari. Aho rero abantu usanga bimaze nyene y'ibiyaga ariyo bakoresha mu bikorwa vya misi yose. Ico nogira nkumbure no gutera kamo cyane abakora mu gisata c'amazi kugira ngo kano karere nkumbure bagashire mu burere bwo babwihutirwa mu bijanye no guha amazi meza abanyagihugu, kuko kuvyukuri benshi aya mazi y'ibiyaga nyene niyo usanga bikora ku bikorwa vyabo vya misi yose. Samazi rero meza yarajejwe ivyo bikorwa bindi mugabo kugira ngo ibikorwa bibandanye n'ubuzima bw'amagara y'abanyagihugu agende neza birakeneye yuko baronka amazi meza. Nivyo notera kamo rero abakora muri ico gisata abashobora gufasha kugira ngo bafashe kuronsa amazi meza. Imicunga itari mike mu ntara Kirundo nuvuga nk'ahahora ari komine ya Bugabira, ni kibazo aho usanga bido y'amazi ivuye kuri kino kiyaga ishitse ku isoko igurwa amafaranga ashika nko ku 1000 kandi atari amazi meza. Urumva yuko bakeneye uwo bafasha muri ico gisata. Télévision Tanganyika. Télévision Tanganyika.